Tuvuga vyinshi ariko rimwe na rimwe turirengagiza ubuzima bw'abastar bacu. Birashika ukibaza uko umuririmbyi w'umurundi abayeho, ahaba canke ibimubeshejeho. Ntitwirengagije ko umuririmbyi ashobora gukorera imiliyoni 5 mu masaha adashika n'abiri biciye mu giteramo, ariko ibi abironka misi yose. Ni ikibazo gikomeye gihanze umuziki w'Uburundi muri rusangi, aho utungisha abandi ariko abawukora ntagire ico bawukuraho. Haraciye imyaka itari mike hari ikigo kijejwe gukingira ibikorwa mvabwenge OBDEA, Office Burundais des droits d'auteur, ariko ntikibuze ko abantu baguma bavuza banashiramwo indirimbo z'abandi. Ibi bintu vyankiye he? Tubirabire hamwe. Amicale des musiciens du Burundi mu 2022 yavuga ko ico kibazo ca droit d'auteur ari cyo priorité namwarirya ico gihe ishirahamwe ryari rihejeje kuronka indongozi zishasha. Ico gihe Bright Olivier Ndayishimiye yavuga ko azokwitaho kunga ubucuti n'abandi baririmbyi mu bindi bihugu kugira bafashanye no mu bijanye no gukingira ibikorwa. Kuri uyu wa gatatu Ruhuhuma 2026 mu kiganiro n'abamenyesha makuru ku myaka 40 Amicale imaze ibayeho, Olivier Bright ntiyavuze aho uyo mugambi wobugeze. Yabwiye gusa abamenyesha makuru ko imigambi yakozwe ikiriko iregeranye. Francis Muhiye, umunyamuziki yanononsoye ibijanye n'ubuhinga mvabwenge, yigeze gushikiriza ko gushika ubu atamuhinga arabona agize icaronka kubera ibikorwa mvabwenge vyiyo. Muhire agira ati: tumenye bwa mbere ko iyo bavuze amategeko agenga ubuhinga mvabwenge droit d'auteur baba bavuze ko biraba gusa banyene ivyo bikorwa, abandi ntibarimo. Ngo mu bisanzwe bimwe mu bisabwa kugira amategeko yubahirizwe birahari. Aha avuga nk'itegeko riraba ibikorwa mvabwenge ryo mu 2005 hamwe n'ikigo OBDEA cyashinzwe mu 2011. Ngo ikibazo cyo kwishurizwa na OBDEA nta murundi aragira icaronse bivuye kwikoreshwa ry'ibikorwa vyiwe. Hari umwe mu baririmbyi bandikishije ibikorwa vyiwe muri OBDEA yitwaye muri ico kigo kubera igikorwa ciwe cyakoreshejwe atagishijwe inama, yamara ngo ntacabuyemo. Iki kigo camubwiye ahubwo ko ataco bamufasha uretse kumusurira mu rubanza kuko atamunya amategeko gifise. Ku bwa Muhire badashobora gukingira ibikorwa mvabwenge bituma abo bahinga badahurumbiya cyane kwandikisha ibikorwa vyabo muri OBDEA. Abahinga muri iki gisata cy'abakora ibikorwa mvabwenge babona ko ico kigo OBDEA cohabwa uburyo bukwiye kuko ngo gukingira ibikorwa bisaba ibintu byinshi gusumba amanama iki kigo giteguwe. Nubwo biruko umusani Bernice Dobel yigeze gutahukana Isanganiro Award, arahimiriza abagenzi we kwijukira kwandikisha ibikorwa byabo muri OBDEA naho ngo bitama vyarangote. Aravunira akagohe n'inzego z'igihugu ngo zishireho nyabuna amategeko yo muri iki gisata atomoye. None waruzi ko kuvuza indirimbo y'umusani kanaka mu radio, muri za salon de coiffure, mu birori uba uriko uramurengera karimbi.